Riniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini kubiriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kuva mu mwaka wa 2015 ubwo haburizwagamwo umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Nkurunziza, bamwe mu bari muri iryo tembagaza cane abasirikare bari hejuru benshi barataye barahunga, abandi barafatwa bafungiwe mu iborero rikuru rya Gitega, harimwo nabamaze kwitaba Imana. Ukurikije amajambo abategetsi bagenda bavuga cane kuri abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, wumva vyinshi bavyagiriza Godefroid Niyombare, akaba ari nayo mpamvu abategetsi b'u Burundi bamurondera hasi hejuru bavuga ko igihugu cy'u Rwanda kigomba kumubashikiriza. Ni mu gihugu cy'u Rwanda cyo cishuye ko uyo nguyo ari munsi ya HCR cane mu gisata kiraba impunzi za politike, karibo boza bisaba bomara kubisaba vyo kwemezwa Godefroid Niyombare agatahukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muti rero kubera iki ibihangange vya CNDD FDD bitinya cane Godefroid Niyombare? Imbere ko tuvuga kuri ibi tukayibutsa ko kandi mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza harimo benshi bari ku ruhande rwa Godefroid Niyombare, ariko umunsi nyezina ugeze bamwe baramwihinduka, akaba mu bavugwa cyane akaba harimo General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, kuko nawe ico yahembwe kurongora igisirikare ndetse ahembwa ni pete risumba ayandi yose mu gisirikare c'u Burundi. General Major Godefroid Niyombare ni ntwazangabo yahoze mu gisirikare c'u Burundi. Niyombare yarajijwe amabanga menshi ahambaye y'igihugu kandi yari inshuti y'akadasohoka Petero Nkurunziza. Ubushuti bwa Niyombare na Nkurunziza bwagiye gutosekara ayo ntwazangabo yubahukiye guhanura President Nkurunziza kutitoreza ikiringo ca gatatu. Niyombare abicishije mu ikete rigizwe n'impapuro 14 yaramuhishuriye ko yakoze ubutasi mu gihugu cyose, asanga ikiringo ca gatatu yashaka kwiyongera kizogira ingaruka mbi kuri kazoza k'igihugu n'umugambwe CNDD FDD. Kuva ubwo rero Nkurunziza yaciye amubona nk'akagomba agira ko amubogoza mu mabanga. Ntivyatevye nyuma y'iminsi mike kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka wa 2015, General Major Godefroid Niyombare yatangaje ko aherutse ubutegetsi bwa Nkurunziza. Vyarangiye abayoboke ba Nkurunziza bapfubije umugambi wa Niyombare. Nkurunziza abona gutahuka amahoro mu rugendo yarimwe mu gihugu ca Tanzania. Kuva ubwo akagomba Niyombare yaciye ayabangira ingata i Kigali mu Rwanda nk'impunzi. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwaciye bwugara umupaka buhana no Rwanda. Muri CNDD FDD bagasobanura ko Rwanda rusabwa gutanga uyu yashatse gutembagaza ubutegetsi umupaka ibone kuba nyabagendwa. Nkurunziza yarinze asezera isi mu mwaka wa 2020 imipaka icugaye. Mu mwaka wa 2021 Ndayishimiye yarateye intambwe rugurura imipaka, ariko n'ubundi asubira kuyugara inyuma y'igitero cakozwe kandi kikemangwa n'umuharire ditabara. Benshi ntibanyuzwe n'insiguro za Valentin Ndayishimiye kuko umupaka igitero cyagabwe ko nuwo mu Gatumba kurubibe Burundi buhana na Kongo. Ngo rero bikaba bitumvikana ingene yaciye aje kugarura urubibe Burundi buhana n'u Rwanda kandi ari go rubibe atariho habera igitero. Ikindi cyatangaje benshi kandi nuko Leta Ndayishimiye yegase ico gitero kuri General Niyombare mu gihe umuharire ditabara utigeze uvuga ko uri kumwe na Niyombare, eka na Niyombare akaba atarigeze atangaza ko ari kumwe na ditabara. Benshi babonye iyo nyifato ngo nk'urupfu rw'imfane nk'uko bakunze kubivuga abarundi. Ni mu gihe kandi President Valentin Ndayishimiye yashitse ku butegetsi yoba yararungitse intumwa i Kigali mu Rwanda ziragenda ziranabonana na Godefroid Niyombare. Muri abo uhigeze no kuvyivugira kubwiwe yagiye Kigali mu Rwanda kuraba Godefroid Niyombare harimo Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Muvyo Niyombare yababwiye ko uwo bashaka gukurako mu mwaka wa 2015 bo bamushize mu kuzimu. Mutero kubera ko CNDD FDD batinye cyane Niyombare.
Abamuzi neza bavuga ko Niyombare ari umugabo nyamugabo, avuga nk'umuntu ativuguruza ku ngingo kanaka kandi ashishoza cyane. Abigeze kugendana nawe baravuga ko mu mvuga ifobetse yanebagura intwaro yarimwo ya CNDD-FDD ariko atabivugira hejuru. Kuri iyi nyifata ijanye na kamere kiwe hiyongera ko yoba ari intwazangabo iciye ubwenge kandi irinda. Gutyo CNDD-FDD ikagira impungenge ku mabanga y'umutekano w'igihugu azi na cyane cyane ko yarongoye gisoda hamwe n'iperereza vy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo buhangayikishwa no kuba acumbikiwe na Kagame asanzwe ari umukeba wa Ndayishimiye. Nivyo bituma CNDD-FDD babona Niyombare nk'uriko amena amabanga yose u Rwanda rwipfuza ku Burundi, nayo ijya ko intwazanga bifise amasoko menshi bakivugana mu nzego z'igisirikare, igipolisi, igendereza hamwe n'abategetsi bakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu bushikiranganje be no mu buserukizi mu makungu. Ico abantu benshi batazi, Niyombare amaze igihe kirekire cababa myaka 9 ari mu gacerere kuko aheruka kumvikana irya nyuma hari kwigenekerezo 15 Rusama mwaka wa 2017 mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Hano yasobanuye ko kudeta yapfuvye n'ingene ategekanya kubandanya urugamba. Yarishuye ko ategerezwa gufata inzira y'ishamba kugira yomora ubutegetsi bwa President Nkurunziza, ariko nta gitero na kimwe yigeze agaba ngacemange kandi nta n'umuhari urigera utangaza ko bari kumwe. Ico bikoze mu ntamatama birakekwa ko afise umari witwa Forebu, Force Républicaine du Burundi, ufise ibirindiro muri Kongo. Ayandi makuru hari nuko bimaze gushika Niyombare wenye n'ubwe wagaho mubonano intumwa za Vice Ndashimiye Kigali nkuko nabigarutse ko ni mu gihe natwe tudashobora gutera ni mu gihe benshi batangaza ko badashobora gutera ivyatsi umugambi wo guri ku butegetsi mu mwaka wa 2015 kuko bamwe bakabona Niyombare nk'umukunde gihugu yashaka gushira ibintu igihugu ku murongo kuko cari mu mayira abiri. Vyongeye kandi ivyo yari yahanuye Nkurunziza vyose vyarabaye. Ikiringo ca gatatu carakwegeye amahana igihugu yahaba mu vy'ubutunzi, politiki hamwe n'ikibano. Rero benshi bagafatira ngamo kwemanga ko rigeherikwa iyo rikunda ryari kurinda ivyago vyinshi igihugu kirimo iki gihe. Benshi nibavuga kandi ko bashigikiye ibikorwa bibi vyo guhirika ubutegetsi, ariko ngo hari ibihe igihugu kibamwo ngo guhirika ubutegetsi bikaburukiza kuri kazoza k'igihugu na beneco nkuko benshi babitangaza. Ni mu gihe kandi General Niyombare nubwo mwumva abategetsi bamutuka bavuga ngo arafise umutwe witwaje ibigwanisho barizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, bakamwagiriza n'ibindi vyinshi. Muzaje muribuka yuko amatungo yiwe ari mu gisagara ca Bujumbura bitigeze bikomwakomwa na gato. Nkuko vyagendeye Bunyoni ku matungo na Niyombare hari ubutunzi bwe butakomwakomwe buri mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bati ivyo muri CNDD kenshi uzosanga ari ibintu bisize ubwenge. Inyuma yaho General Major Godefroid Niyombare agerageje guhirika ubutegetsi bwa President Nkurunziza bigapfuba, nawe yaranyazwe ivyo vyose. Ariko mu nyuma hari bimwe yasubijwe bikozwe n'ibihangange muri CNDD-FDD. Hari nka parking imwe y'imiduga iri mu gisagara ca Bujumbura yasubijwe ubiri mu minwe yiwe. Amakuru akavuga ko General Arengiyome Bunyoni ari we telefone yuwarazwe kari wabitse imfunguruzo zayo mazu kugira aje kuhugurura hasukugwe. Uwo nyene kubika imfunguruzo yabanje gusha coba, ariko Bunyoni aramuhumuriza ko atamuntu numwe amukomakoma. Yahavuye rero anyegurukana za mfunguruzo kandi ubu hakuru kuri kwamye amafaranga agashikira mu mufuko kwa Niyombare. Birashoboka ko ngo Bunyoni ari we yafashe ya mbere mu kumvisha ibangange naho Niyombare yakoze ibidakogwa adakwiye gutabwa nk'akanuka kuko afise ico yamariye umuhari n'umugambwe CNDD-FDD. Aha twibukanye ko Bunyoni na Niyombare basanzwe baravanye kure cyane yo bahuriye muri Paripehutu FNL, mu nyuma bagahava bafatana inzira yo guhamvya Hussein Rajabu. Gico Bunyoni atandukaniye ko na Niyombare muri kino gihe nuko bose bagizwe icaha gisa na kimwe cyo guhirika ubutegetsi, aho Niyombare yagerageje kubishira mu ngiro bigapfuba, Bunyoni nawe akaba yafatanywe umugambi ukiri kurategurwa. Bunyoni ariko asubizwa ivyo yanyazwe vyose, nayo Niyombare bike mu vyanyazwe. Nico gituma rero benshi bavuga ati nkeje atagitangaza coba kirimwo tugiye tubona Niyombare yururutse ku kibuga c'indege ca Bujumbura, abarundi bakabwirwa ko arakigoro kanye n'icubero Ndayishimiye kugira hugururwa imipaka y'uzu Burundi n'u Rwanda. Kumbe ni muchezo wa ndani w'ibihangange muri CNDD-FDD. Banyarucari muri CNDD-FDD na cyane cyane mbonera kure ngo barakwiriye kubana neza n'abantu kuko ibibera muri iyo mugambwe
babirabisha amaso nk'abarangamiza izuba ririko rirarenga, ngo bakwiye kuja barakoresha ubwenge mu gihe ivyo bihangange bibatumye ibikorwa vyo kwisiga amaraso, kuko ingaruka mbi zose zigaruka kuri bo ca gihangange cidibamiye mu ntebe kandi kikwihakana izuba riva. We ntazagire ubabesha ko Niyombare ari umwansi w'ibihangange vyo muri CNDD-FDD. Ivyo bibesha abantu kuko bazi ko ubwenge bwabo bamaze kubukoropa. Bunyoni nguwo yabagarutsemo kandi mutegerezwa kumwunamira nka kera. Imbonerakure ngo bifuza ko Bunyoni abava ku izosi nibihangane, kuko Ndayishimiye ntiyamurekuye kubera ugushaka kwiwe, ngo nta yandi mahitamwo yarafise, nkuko vyagiye birumvikana cyane ko Alengiyombe Bunyoni yaekuwe kubera igitutu cari cyashizwe kuri Vice Ndayishimiye cuko ibintu bidatunganye ivyo kuronka ikiringo ca kabiri arongoye igihugu c'u Burundi canke se gutangwa nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza, ivyo abiheba burundu. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravugwa, hari dosiye twabagajije ko cyane yavuze ibintu vyariko birabera mu biro vya Mutuelle de la Fonction Publique. Ni mu gihe kugenekerezo 16 kwezi kwindwi hari ibibazo vyari bihanze abakozi bo muri Mutuelle Fonction Publique bariko batabaza ko bafashwe nabi. Muri iryo shirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique rijejwe kuvuza abakozi ba leta harangwa ibibazo vyinshi bifatiye cyane ku burongozi w'Ibwanzu Imana Sylvie, ari navyo tuzogarukako. Reka turabire hamwe ingene abakozi ku magishe n'amafarmasi barenganywa ku bijanye n'amasaha bakora inyuma y'amasaha y'akazi, nkuko bitegekanijwe n'itegeko rigenga akazi Code du Travail yo kugenekerezo ya 24 Munyonyo umwaka w'2020. Abo bakozi ntibagira amasaha yo kuruka nk'abandi bakozi bagenzi babo bakorera ku cicaro gikuru Direction Generale, kuko bobo amasaha arenga 8 ku munsi bahabwa heure supplémentaire, ariko abo kurigishe bahabwa amafaranga 8,000 y'isabune y'isaha n'ibifungurwa. Ivyo bikibonekeza ku bararizamu n'abakora ku minsi y'akaruhuko. Ivyo bakozi biyamireza rero basemerera batabaza ko bakwiye kubicokorwa kugira ayo manyanga hagarare gutyo abakozi bose bafatwe kumwe. Nkuko abakozi baho muri Mutuelle de la Fonction Publique babishikiriza, ako kamaramaza katangwe n'umuyobozi yahahora Nyandwi Ramadani, aho yashitsa kuraho turusho ku bakozi bo ku magishe no mu mafarmasi aca yita frais de garde 8,000, ariko abo ku biro bikuru bobo bagumanye izo heure supplémentaire bakanazihemberwa. Ikibabaza abo bakozi nuko uwo mushasha Sylvinze Imana aho ashikiriye atakosoye ako karenganyo, ahubwo yabandanije gukomeza ka karenganyo. Tuzi tumenyeshe ko ku itegeko rigenga abakozi ari itegeko nomero 1/11 ryo kugenekerezo ya 24 Munyonyo umwaka w'2020, rikaba ryaratewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Iryo tegeko rirerekana neza ko amasaha umuntu yakoze nyuma y'umwanya utegekanijwe harugwa ku ndwi kandi ku bakozi bose. Ivyo vyaruko mu gihe muri Mutuelle Fonction de la Publique ho bafata ko arayizamu acafatwa ko aheranye amasaha 2 ku munsi abarayi, bigasigura ko arayi iminsi 5 mu kwezi abaheranye amasaha 10 ku kwezi. Ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'amategeko, ahubwo urayizamu yategerezwa kongerwa karusho no gutegwa intege. Ico kiri mu bituma rero abakozi baho batabaza inzego zibijejwe, Ministère de la Fonction Publique, Inspection du Travail hamwe na Inspection Générale de l'État, kugira zihagurukira ico kibazo, kuko abakora ijoro bari mu karenganyo katagira izina, kuko amategeko y'akazi yatomara neza ko kuva isaha 3 z'ijoro gushika isaha 12 z'agatondo isaha ikozwe igwizwa na kabiri, travail de nuit. Gushika rero aba bakozi ntibatahura na gato icyatuma bobo aho gwembwa baca bakatwa amasaha 2. Muri bino rero bitamanyanga abakozi ntibigeze batahura igituma bakora mu minsi sozera indwi weekend n'indi minsi y'akaruko bagaca bahabwa isaha n'imfungurwa gusa, mu gihe bagenzi babo bakorera ku cicaro gikuru bahembwa muri uwo mwanya nyene y'amasaha y'inyuma y'akazi l'heure supplémentaire. Muko abakozi babandanije babishikiriza mu myidogo yabo ku munsi mukuru uheruka himbazwa ukwikukira ko Burundi kugenekerezo ya mbere mu kakaru y'umwaka w'2026, baguye mu gahundwe bumvisha umuyobozi mukuru Sylvinze Imana ashikirije mu ijambo ryiwe ko agomba kongera
umushahara umugumwe w'abakozi médecin informaticien n'abachef d'agence nkaho mengo abakora bonyene abakozi bagasaba ko bokongererwa bose kuko umwe wese yitanga mu kazi ajejwe. Ibindi abo bakozi basavye ko vyohindurwa ku neza yabo icambere abakozi basavye ko bofatwa kumwe bose nkabo ku cicaro gikuru mu guharurirwa amayero supplémentaire kuko nkuko babivuze bagira bati kiretse mu bugererwa canke mu bucakara ntaho vyakabonetse ko umuntu akuze akorera imfungurwa gusa agaca ataha. Basavye kandi ko haba itegeko rigenga abakozi. Aha twamenyesha ko ishiramwe mutuelle de la fonction publique rimaze imyaka irenga 10 ritagira itegeko rigenga abakozi règlement d'entreprise iririho ryatewe ku mukono mu mwaka wa 2008 ariko hakaba hariho amategeko yateguwe adatewe k'imikono ivyo bita brio yo mu mwaka wa 2013 no mu mwaka wa 2022 atigeze ategwa ku mukono n'ababijejwe. Abatwara iryo shirahamwe babikora ngo abatwara iryo shirahamwe bikora kuri borohereza bivanye n'uwo bagomba kurikoresha ko. Nkuko rero iyi nkuru twigeze kwishikira hari inkuru yadushikiye abakozi bongerewe amafaranga y'ibifungurwa ariko bakaba badashima ivyavuye mu nama yoba yarakozwe. Abo nabakoze mu ishirahamwe rya leta mutuelle de la fonction publique babandanije gushikiriza akababaro kabo bafise naho vyitwa ko hari herutse gukorwa inama yo gukemura ibibazo vyabo. Nkuko byajeje kubibabwira hari imyidogo y'abakozi b'ishirahamwe mutuelle de la fonction publique hari ibibazo vyugariza iryo shirahamwe. Inyuma y'ayo makuru twashoboye kumenya ko haciye hakogwa inama yihuta yahuza uburongozi bw'iryo shirahamwe n'abaserukira abandi no kuvuga ba chef de service muri iryo shirahamwe. Nkuko twabigarutse ko twagarutse ku makuru ajanye n'imyidogo y'abakozi b'ishirahamwe mutuelle de la fonction publique ari mu bibazo vyugarije iryo shirahamwe. Nyuma y'ayo makuru rero kuko inkuru twayitambukije twashoboye kumenya ko haciye hakogwa inama yihuta yahuza abarongozi b'iryo shirahamwe. Muri iyo nama nta vyinshi vyizwe mu bibazo vyari vyashikirijwe vyugarije abakozi. Gusa cyashoboye gupfundikwa nuko abari muri iyo nama bahisemwe kongera abakoze amafaranga yitirirwa isahani y'ibifungurwa. Mu gihe bahora bahabwa 8,000 ubu bagiye guhabwa amafaranga 20,000. Ibindi bibazo vyose vyugarije aba bakozi bisa nkuko bitigeze vyigwa ko kuko abari mu nama bavuze ko bazobandanya kuvyiga ko hakumwe bo babibona nk'ibisanzwe. Ivyo navyo bikaba byaratangaje abakozi bo muri iryo shirahamwe mu kwibaza ukuntu abategetsi bubahutse gukora inama kugira bongere abakozi isahani by'ibifungurwa mu gihe hari ibindi bibazo vyinshi bibahanze cyane ikibazo cyo kudafatwa kumwe kubijanye no guharurirwa no kureba amasaha arenga ku kazi ivyo bita supplémentaire. Abo bakozi bakaba baragize bati mwarakoze kudushikanira kure akamo ariko twababajwe n'ukuntu abategetsi bakoze inama bagahitemwo kutwongerera isahani y'ibifungurwa ryonyene mu gihe ibibazo biduhanze ari vyinshi kubera uburongozi bw'umuyobozi mukuru Sylvain Nzeyimana. Tubandanya gusaba ko inzego zibijejwe zidufasha gutorera inyishu ibibazo biduhanze. Muri rusangi abakozi bo mu ishiramwe mutuelle de la fonction publique bariyamiriza ivyo bita amanyanga ariko akorerwa muri iryo shiramwe harimo akarenganyo bakorerwa bagasaba ko bikosorwa. Mbega none nayahe yandi manyanga ariko yibonekeza muri iryo shirahamwe rya leta? Ivyo biri mu bindi tugiye gukurikiza ko mu matohoza twabateguriyeho tuzogaruka no ku bunyonyezi buri ko buhabera bushobora gutuma n'ivyaho bihuhuka ubona ko iryo shiramwe risanzwe ritifashe neza cyane mu butunzi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke s'abone ni utarafyenda ko kugira ngo utoshicikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muhuza TV Mane bahezegeye mu bikorwa vyanye vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro vyacu tubashikiriza vyo birabandanya.